Oh hallelujah hallelujah ndabaramukije bantu b'Imana aho muri hose ndizako muguwe neza cyane umwami wa Yesu Kristo uni pastor Ciza nongeye kugaruka mino yinga dutanguye uyu munsi kugira ngo kikari ku ijambo ry'Imana inga turangije ndizayiko mwumvise byinshi mwakire byinshi mu majambo twariko turaganira atandukanye ariko twari muri message tugira ngo intambara ni yemwemo nizeko muri ko murafashwa nizeko muri ko murubakwa nizeko muri ko muratera intambwe mu redyo bwose haba mu by'imwemo no mu by'umubiri ko iyo twacirije jambo riduteza imbere madomene yose imwemo zacu zirakura ubuzima bwacu bw'umubiri nabwo bukaguka ko Yesu yavuze ngo igihe cyose umuntu yamwizeye cyangwa akamukurikira ni ngombwa abishumbushwe murengera muri iki gihe kandi no mu kizoza gisigura ngo tutuje imbere mu burere bwose mu madomene y'ibyacu ibikorwa byacu by'umubiri kandi gatuje imbere mu buryo bw'imwemo ijambo ry'Imana riduteza imbere mu mpande zose ntuze wigere ngo ntihuze wibaze ngo igihe uhisemo gusenga Imana ngo hari akarere na kamwe uzosubira inyuma ngo mababwiza kuri bene data umuntu wese ari karumva ijambo ry'Imana ndagutera intege ndakubwire ngo ntuzigere ubumurizo igihe cyose uzokwamura umutwe ijambo ry'Imana imbwira ngo nuko rero nimuzomirizo ariko muzoba imitwe nanje nagoma nemezanye nawe ndakubwire ngo ntage na kimwe uzokwigera uba muto igihe uri kuriga ijambo igihe uri kurizera ijambo ntage na kimwe uzokwigera uba muto iripas utaya uzokwiyumvira kugushyira hasi azokwisanga wabaye hejuru uzokwiyumvira kukuzibira azosanga uri imbere kuko ijambo ry'Imana ntizibigwa nawe ko wizera ijambo nikucaca wa niyo mhemu nyene ijambo irimenta rabaria. Thank you Lord Jesus akanya keza ongeye kuduha kugira ngo tuganire ijambo rishengero ryawe none umuntu wese ko twaganira ongeye kuguha ikaze ndiza ko ino yinga nayo ugiye kubakwa cyane ndiza ko bidasanzwe bigiye kukubaho ndiza ko bidasanzwe bigiye kukugaragara ko wizanire nanje ngo uko numva ijambo ndiko ndahinduka ngafata ishusho y'iryo jambo ndiko ndumva Tarabadia. Thank you Lord Jesus ekaze muri iki kiganiro twacise Imana niyo buhungiro mukaba mukikihanya ahanyene kuri Kenite TV imisi yose uhere ku munsi wa mbere ukageza ku munsi wa gatandatu usibye ko hari ikindi gitsako ku munsi wa Mungu ariko ndakubwiye ngo kuva ku munsi wa mbere murakira ijambo kuri Kenite TV ritangwa nanje Pastor Ciza kandi cyane ko bushikara kubakwa ikiganiro kizakire kugwa imisi yose uhere ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi wa Mungu kuva isaha imwe ikiganiro kiba cyabashikiriye mugira umwete cyane kumva ijambo ry'Imana ku ijambo ry'Imana iryo ritazohera ibindi byose bizovaho ibindi byose bikugweho ariko ijambo ry'Imana iryo rizogirane gayemwe iryo rizohoraho gisigura ngo n'umuntu ashika kwizera ijambo ry'Imana uwo ntazokwigera hera ariko azohoraho nkuko Yesu yavuze ngo ndabwiza ukuri igihe ari karaganira na Marita na Maria igihe Lazaro yari yapfuye arambwira ati ndakubwiye ngo uwanyizeye ntazokwigera apfa ariko azobaho Yesu avuga ngo nije gupfa kandi nije ubuzima nije gupfa no kuzuka gisigura ngo ugiye wizeye Kristo wawakira ubuzima buzogirane buzohoraho icyari gusa umuntu azokwimuka ave mu inosi hamaze kwa bundi buzima niyo mpamvu ndabakangurira cyane kumviriza ijambo ry'Imana ntuzigera umuhombe igihe wahisemo kumva ijambo ntuzigera uhomba igihe wahisemo kwakira ijambo zamura ibiganza byawe kugira ngo dusenge Imana hama dutangure message tuye kubandanya ku mino yinga yose data mizina ga Yesu ndagushima umuntu wese tugiye kuganira ndagushimiye kwiyinga yose turiyangije tukaba dutanga yindi muri message ushika kutuzanaho ndareka ngo umuntu wese adukurikirana ubuzima bwe butere buhinduka irimensa pataya ibibazo byahunge ingorane zibahunge riko supata ubuzima bw'imwemu bwaguke mu madomene yose batere baje imbere ndasenge umuntu wese afata kanya ko kumviriza ijambo no kwipataza abandi kugira ngo n'abandi bahinduke ndareka ngo ubuzima bwabo butera buhinduka ibyo ndabire kunda byizeye mu izina rya Yesu amen haleluya haleluya ndongeye kubaramutsa ndabaramutsa ndabagace aho muri hose cyangwa mwiriwe bivanye naho uherereye ino yingana ko vuga ngo tuyirangije tuzotuganira kuri message twise intambara ni imwemo ariko harakandi kantu ngoma nongereko kuri message tugize iminsi ko kuhaganira ndizeye ko ino yingana izohera harahandi hano tugeze harakantu mwe mu Imana yankomenise kugira ngo rushike kwaguka mu kugwana intambara y'imwemo bene data kababwire ngo nubwo tugwana intambara y'imwemo hari benshi bangeje ibibazo barambwira ati pastor ndagerageza gusenga atako ngasanga nacitse intege ati ndagerageza kugwana intambara ariko ngasanga intege zagizene intege zacitse ariko bene data rero hari jambo y'Imana rije kugira ngo rushike kuganira ndabereke mbega kubera iki gihe usema gusenga usanga wadende buciwe kubera iki gihe usema kwiga ijambo usanga intege zaheze kubera iki gihe usemo kwiga ijambo cyangwa gusenga ubyitayo cyane umwanya umwe uja gusanga wacitse intege umuntu wese
wese abaho ubuzima bufatanye no gutahura kwiwe. Donc ahantu hatagira gutahura gisigura ngo n'ubuzima bugenda nabi. Ahantu hatari ubumenyi n'ibindoke n'ibyo umuntu akora abikora nabi. Ndagomba rero nkwereke kubera ko umuntu asanga yacitse intege, mbega ni iki cyotuma umuntu adacika intege mu kwiga ijambo no mu gusenga Imana. Irima tarabareya akora iko kantu ngo batufashanye ko kandi izango ino yinga izorangira ugeze ahandi hantu, izorangira ugeze kwindi ntambwe, kuzo wamenye neza aho Satani aca kugira ngo aguce intege, uzamenye neza uburere bwose Satani azananamo kugira ngo ucike intege zo gusenga cyangwa kugira ngo ucike intege zo kwiga ijambo. Ndizera ko inobe sazoyirangiza hari ahantu hagaze, hari ahantu ugeze. Irima tarabareya rokotokopaya ndatera intege cyane umuntu wese dukurikirana, umuntu wese uko turajana ndamutera intege cyane kugira ngo ugire apeti nyinshi yo gukurikirana bino biganiro, kuko ndiza ko ibibazo byose ufise mu buzima bw'impwemo uzobironkera inyishu hano ku TV nyene. Rero ndagomba ngo dusome ijambo ry'Imana, dusome muri Yohana 17 umurongo wa 10 na kangahe gahemwe umurongo wa 14. Ndasoma mu izina rya Yesu. Hamwira ngo nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanga kuko atarabisi, kuko nanje ntari uwisi. Imana ihimbaze cyane bene data. Uwo yari Yesu ariko aravuga n'amajambo, ariko ano majambo Yesu yagiye kuyavuga igihe yari amaze kurangiza misiyo yamuzanye. Tubona neza ko yari karasenga isengesho aganira n'Imana Data, aravuga ngo Data bame wantuma nabacunguye narangije igikwantumye nakirangije, ati kandi abo wantumye bose nibazima n'abazigamiye ijambo ryawe, atariko rero ndagiye kuva mu inosi atera bazigamire mu isi. Ariko hari akantu kaba yabuze, avuga ngo idata isi irabanka kubera atarabisi. Arepataya n'amatubandi tuvuye kuri kano kantu Yesu yavuze, avuga ngo isi irabanka kubera atarabiki yemwe, kubera atarabisi. Hano nyene niho nagomba tubanze twanire neza. Hari abantu babaye mu inosi batamenya neza, batabizi neza ko bene ubwabo nubwo bari mu isi ariko sabisi, nubwo babaye mu isi ariko sabisi, nubwo bajyama mu inosi ariko sabisi. Hari umunsi uzogera inosi bakayivamo hama bakazi wabo. Mbega none kwera iki umuntu ariko arasenga cyangwa ikariga ijambo asanga yadendebukiwe? Mbega ni kwera iki asanga byagiye birasubira hasi? Irimantaya gisigura ngo hari akana ataramenya, gisigura ngo hari akana ataratahura. Arepataya ndiko ndaza cyane muri kino cigwa intambara n'imhemu. Nizera cyane ugiye kumenya neza kwera iki iyo ndiko ndagwana intambara y'imhemu, sanga nacitse intege, sanga nadendebukiwe, sanga nananiwe, sanga nabivuyemo. Hari abantu basenga bene data ugasanga iginyisi ngiye kwaza ko noneho barabiretse, noneho barambiwe, ukamenga Imana ntiyishyura, ukamenga Imana ntivuga bikaba, ugasanga badendebukiwe. Ega ndugu yangu ivyo nivyizanye, hari impamvu, hari intambwe utaragerako. Nandaje kugira ngo tuganire, ntuzigera uneswa, uzokwamana imbaraga, uzokwamana itoto, uzokwama wumva biryoshe, uzokwama ubibandanya. Arepataya irimandaradea sharabareya. Thank you Lord Jesus. Zamuri bwaje ngusengere tuzobandanya kino kigwa ku munsi w'ejo, aho nzosikara komanyagurira kugira ngo mushike kwemenya neza, kugira ngo musobanukirwe neza ni gute wogwana intambara y'imwemo, utigera utikinege, utigera unende bukigwa, utigera uneshwa, kugera unesese. Iyo umuntu acitse intege doke n'umwanya agiye kuneshwa, n'umwanya bagiye kuwufatisha amaboko. Nanjye ndasenga cyane ngwino ingizorangire mutakineshwa, mutagicika intege, mwamana itoto, mwamana imbaraga, mwama mwiyubura mu ngome zishasha. Data mu izina rya Yesu ndagushimira two turaganira in the name of Jesus. Ndamudekare ku bwiza bwawe, imbaraga zose zimubeho, ubwiza bwo mugaragareho, yamagwana ibihe byose hamaneshe kuko uri kumwe nawe. Ibyo ndabisenda byizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwarahezagiwe cyane, mugira umunsi mwiza kandi mushikare guhezagirwa aho muja hose.